ingorane dufise no gusubiza ibintu mu buryo. Hariho abantu batwaye amahera ikibonane none nk'umuntu bahaye amahera ngo genda wubake urujya rugomero rw'amatara rwo ku mpanda, amahera agatwara kumubwira ngo agarukane, ukamenga wewe umubwiye ngo agarukane niwe mumenja. None umuntu yisha abantu arinda avyemera akabivuga, none uwo muntu yatwaye ayo mahera y'igihugu niwe ananiwe kuyagarukana. Hari habivye amahera naho boraramwo boca bicara bakayarya borinda bapfa batarayamara. None mwumva tudashobora gusubiza ibintu mu buryo, kwisuzuma, kwirega, kwihana yuko utagisubira ugasubiza. None iryo jambo gusubiza ibintu mu buryo kubera ikiri tunanira, tutabikoze ivyo ntimurindire, nta mushinge turubaka. Reka nsinze ko vyibagira ndababwire ya konte, reka ndazi ko muzoyazana. Je senga Imana mutima mweranda azobasunika. Konte rero yuguruye muri berbe 11 agakoni amajana 334. Amanyamahanga nayo amadolari ni 33 ubusa 2 agakoni ubusa 21 akaburungu 62. Umuntu yumva yuko yakozweho ku mutima akabazi ko yanyegeje mu nzu akavuga ati ngira niyeze mu gihugu, azaca agenda ashireko mu mayero yandike. Reka none ko mwatwaye yose, mwatwaye amadolari, mutwara amayero, mutwara amarundi. 33 20 agakoni amajana 831. Kandi nagira ndabwira ikindi kintu bace bambwira muri berbe, nuko kujya twavuze ubu gushira kwa mahera ko hariho ayatarenga aho mushirako emwe naho zizo miliyari ijana murashirako kwara y'igihugu. Erega nkungo yazana tugaca twubaka nk'inzu ifise ama etage 50. Reka ndababwire, erega ni Imana iri kwiravugaga ahari mutubabwira ariko abajabo. None nk'ubu twoca twubaka nk'inzu ifise nivo 50 ngaha nyene turi imbere aha nyene, ntibazoca bose n'abana bazovuka bavuge bati kwiba ni bibi, ehera ibintu rabururuzo gwari gwibwe muga kubera mutubamwera ndaje mu Barundi baciye basubiza. None he hubatswe ica kiba icibutso gikomeye cyane cyo kwisubirako kw'Abarundi. Erega ni cibutso cyo kwisubirako.